Sabina Ntakarutimana nkaba n'umushingamateka natowe mu ntara nziza ya Muyinga, ariko umushingamateka atowe ibwirizwa shingiro ry'Uburundi risaba ko haca umushingamateka w'igihugu cyose. Nimba uno munsi turi ngaha twaje tuzanye ijambo ry'uko buri wa gatandatu ata muntu yoryama ngo aryamire. Buri wa gatandatu tohaguruka mu gitondo kuva isaha 2 gushika isaha 4, ayo masaha 2 tukayarekera ibikorwa by'iterambere rusange, kuko byarabonetse ko iterambere rizova muri twebwe nyene. Twifuza igihugu cy'Uburundi giteye imbere, nuko twebwe dusohora amaboko. Aha rero ndashimye cyane ko dusanze muri ko mwiyubakira iyi nyubako nziza, twumvise ko ari ishuri y'imyuga. Batubwiye ko rizoba rigeretse gatatu, urumva ko ibikorwa bigihari, ariko nashimye cyane nyakubahwa murongoye igisagara cya Bujumbura ko mwihangiro kuko mu kwezi kw'icenda iri shuri naryo ryotangura. Ndabateye intege cyane, nongera ndarika abanyagisagara bose, kuko igisagara ntikigizwe n'abangana gutya, muri benshi niko ngaha, ariko twashaka kuba benshi kurusha. Kubera iki? Kuko iri shuri ry'imyuga abana rizakira ni abana bazova mu miryango itandukanye igize igihugu cyacu. Iri rizokwigwamo n'abana b'umuryango umwe, iri rizokwigwamo n'abana bava mu babyeyi bari mu mugabane kanaka, bizokwigwamo n'abana bose. Byumvikane ko dusize igihugu hamwe twese mu butandukane bwacu, iri hangiro yihaye mu kwezi kw'icenda rizoshobora. Ndabateye intege rero. Hanyuma turashima kuko burya imyuga niteza imbere igihugu. Bama babishikirije na jewe ndabishimangire. Twese tugiye kwicara mu biro, igihugu cyacu gitera imbere. Ataba hari bakora imyuga itandukanye, igihugu cyacu cyatera imbere ritoshika. Dusabe abarongoye indero ko twumvise bari ngaha, nabo bashiremo ingufu mu gufasha mwebwe murongoye intwaro, mu gufasha indongozi zitandukanye ziri ngaha zifasha mu guhamagara bose gukora bino bikorwa. Nabo babwira ababyeyi udashoboye kuzana amaboko azana agafuko k'isima, udashoboye kuzana agafuko k'isima azana agafuko k'umusenyi, kugira ngo ryahahiro turishikeko kandi bizoshoboka. Turi kumwe twese birashoboka, sivyo kayego? Ariko kandi igisagara ni ishingiro ry'igihugu. Tubasabe mwebwe muri ngaha, dusabe n'abariko baratumva batari ngaha ko bokomeza isuku, kugira ngo mwinjiye mu gisagara cya Bujumbura by'ukuri babone ko Uburundi ari igihugu kiri isuku. Turashima intambwe mumaze gushikana. Turabona muri komine Mukaza ko hari utwigoro twinshi two kugira igisagara kibe igisagara gisukura, ariko ntituhagararira hirya gusa. Aha muri Ntahangwa na twebwe tumenye ko dutegereza kugira isuku, muri Muha tumenye ko dutegereza kugira isuku. Aho navuze isuku ry'igisagara ntibagiye isuku ry'abanyagisagara, ariko turashima kuko turavye uko mwifashe n'ubu naho twari mu bikorwa, isuku ry'abanyagisagara turazi ko mutitwararika. Ico dusaba nuko mwokomeza gusa kuko twari tubivuze, kugira ngo abagendeye igihugu cacu babone ko ari igihugu citunganije koko. Ndangize ndabasaba kuguma mushigikirane mu kibano. Uwufise
agerageze gufasha mugenzi we ariko uko bishoboka, kuko n'akaranga keza basogokuru badusigiye. Dutanguye ukwezi kwa kane, ni ukwezi umucunguzi wacu Yesu Kristu azotwitangira, ariko akongera agatsinda urupfu. Banyagisagara, ndabasabe abakiri mu ngeso atari nziza muzisinde, gutyo muzozukane na Yesu Kristu umucunguzi wacu. Ni kuri ico cyifuzo cyiza mpejeje subira kubashimira, subira kubatera intege ku bikorwa murimo. Imana ibahezagire, tugire amahoro.